Muy buenas tardes, Mwiriwe neza familiares, muryango hermanos y hermanas bene del data n'abashiki bacu amigo y hermano b'inshuti Axel Peniel yacu Gómez mwene Vázquez, data Axel Peniel Lopez quien partió Vasquez con el Señor en estos ari días we yavuye mu por mubiri muri ino un minsi accidente bivuye ku mpanuka y'imodokari. y se encuentra en el paraíso, ubu ari muri paradizo en la sexta mu dimensión, buringanire bwa gatandatu yigina imigisha que Dios tiene para todos iyo los creyentes. Imana ifitiye abayizera bose. En el paraíso Muri paradizo no se duerme, ntibaryama, ntibarya, no se cansan, ntibaruha, están allí bari ngaho disfrutando bigina de todo lo que en ese lugar hay. ibintu byose biri aho hantu muri ico Hay kibanza. árboles, hay pajaritos Hariyo ibiti, hariyo inyoni, y esperan allí kandi bararindiriye ngaho, que bararindiriye también ko el cual kirya debe gitigiri ser completado, arico gitegerezwa kuzura. llegue esa última persona allí Bararindiriye yuko umuntu wa nyuma ashika hariya así kugira ngo bityo pueda bashobore continuar el programa divino en la etapa kugira ngo bityo igikorwa c'Imana, umugambi w'Imana ushobore kubandanya mu ntambuko y'urubanza rw'Imana. Ni ukuvuga ngo el cual ni urubanza el reverendo William Branham ubwo Revera William Branham nos relata atubwira en esa ocasión que él fue mwacagihe ubwo yagenda que fue al paraíso. mu nshuro nyinshi ubwo yagiye muri paradizo. Él We quería ver a Jesús yashaka kubona Yesu, y vean, es un juicio kandi murabe ni urubanza rw'Imana, kandi tuvuga ngo urubanza rw'Imana kuko el que lo va a hacer es Dios, ubuzoruca n'Imana. Nuko rero es algo divino el que ni ikintu c'Imana. ese juicio se llevará a cabo, Urwo rubanza ruzoba ari urubanza rw'Imana, uruzobera hariya muri paradizo. lo cual antes de eso ya Kandi imbere y'uko haba urwo rubanza en la tierra. ruzoba rwarabaye no ku isi. Y Kandi en cada lugar ahantu hose ku isi no muri paradizo se lleva a cabo haraba conforme nk'uko a como es establecido por Dios byagenwe n'Imana que se haga, ko biba. o sea, en la forma Ni ukuvuga ngo mu buryo en la tierra, pues ku isi de la manera en que Dios ni mu buryo Imana lleva a cabo, y es por medio mu buryo Imana ibikora ku isi. Uburyo Imana ibikora n'ibiciye mu ijambo de la ryayo, persona frente a la inyifato umuntu agira imbere y'ijambo tiempo mu que gihe ha tocado a la persona vivir. umuntu yemerewe kubamwo. Y Kandi en la sexta dimensión, mu buringanire bwa gatandatu naho pues ya allí nukore hariya hoho será de la misma manera, pero bizoba nk'uko nyene, ariko ellos allí no, bo hariya desde que llegan, no les cuenta kuva bagishikayo el ntabwo tiempo en que haharugwa umwanya bamaze ngaho. desde el tiempo. Nk'akarorero uhereye mu gihe c'intumwa kugeza ubu, Si alguien partió en esos namba hari umuntu yagiye avuye mu mubiri mw'iyo minsi, apóstoles, mw'irya minsi y'intumwa, o los que partieron en ese tiempo, canke abavuye mu mubiri muri kirya gihe, de ahí en adelante hasta nuestro uhereye tiempo, kirya gihe ukabandanya kugeza uyu munsi, canke kugeza umunsi hazobera urwo rubanza hariya. Nuko ico gihe ntigiharugwa en kuko ese lugar en el cual ya batari ahantu aho trabajar en la obra de Dios, bashobora gukora mu gikorwa c'Imana kugira ngo eso en su ivyo bize biharugwe mu buzima bwabo, muri kahise kabo, mu buzima bwabo. currículum. Reka tuvuge ngo mu biharuro mu bizoba harugwako, Cuando llegan, ahubwo bashitse hariya nta kindi kintu bashobora gukora mu gikorwa c'Imana. es Ni descanso. ikibanza co La kuruhukiramwo. obra de Dios se hace mientras Ibikorwa mu gikorwa c'Imana bikorwa mu gihe umuntu akirimwo na mubiri wo ngaha ku isi. y Kandi todos los que han partido, uko niko bimeze no ku bavuye mu mubiri bose bo mu bihe by'ishengero ndetse no mu gihe cacu. Ni ukuvuga, reka tuvuge ngo kuva ubwo ukabandanya uhereye igihe mwene data Axel Peniel yavuye mu mubiri, ntabwo azokongera guharurirwa ya sea
que aporte algo en la kwaba ari nko guterera ikintu mu gihugu c'Imana murabona no aporte, o sea, canke atagiterera ni ukuvuga ngo no le cuenta ntabwo el bigiharugwa tiempo desde que llega allí. ntabwo harugwa igihe uhereye kuva ashitse hariya kugira ngo abitse ubutunzi bwiwe mu ijuru Toda persona kandi buri muntu wese que en este tiempo final, muri kino gihe ca nyuma todas las edades, uko niko bimeze no mu bihe by'ishengero byose ariko vamos a ponerle en el tiempo de reka turabe nko mu gihe ca Ruteri los que siguieron nuko Lutero, abakurikiye Ruteri pues, y fueron nuko seguidores del mensaje de Lutero, bakaba bakurikira ubutumwa bwa Ruteri y estuvieron brazo a brazo con Lutero, bakaba bari bunze ubumwe na Ruteri pues ellos, nuko bo rero como le dijeron allí, nkuko bamubwiye hariya mu Data Brana cuando él dice, igihe yavuga ngo navuze ubutumwa nka Pawulo y ellos dijeron, bo baravuze vamos a ver, reka turabe en la página ku rupapuro rw'amajana 321 dice, aravuga ngo pensé, nariyumviriye y de esto tenía yo temor. kandi ibyo bintu narabitinya abantu mbega No iban nabukuri para ninguna parte, nta hantu na hamwe no baja estaban cansados de estar allí. mbega ntibarushe no kuba bari ¿Por hariya qué no puedo ver a Jesús? ndavuga nti mbega no kubera ko ntashobora kubona Yesu Porque él había dicho en la página kuko 120, yari yavuze ku rupapuro rw'amajana 320 en donde él le dice, aho yamubwiye dije, si yo muero, si yo si ndavuga nti namba napfuye ndashaka kubona Yesu we yabaye ubuzima bwanje bwose rero ndashaka kumubona ijwi riravuga riti ntushobora kumubona ubu we aracari hariya hejuru en la séptima dimensión, mu buringanire bw'indwi escribe el hermano William allí, niko mu data William yaciye yandika ngaho acacapura inyenyeri zibiri de David. za Dawidi ¿Ve usted? Eso fue Muravyumva? debajo del altar, en el aho sexto hari lugar, munsi y'igicaniro mu kibanza ca gatandatu el lugar donde ve el hombre. ahantu No era el séptimo hari hari abantu ntihari mu kibanza c'indwi aho Imana era el iri sexto lugar. O sea, hari mu kibanza ca gatandatu ni ukuvuga ngo bwari uburinganire bwa gatandatu estaban todos, aho hari hariho bose bariko millones. barahaca wamengo na mamiliyoni sinabwigere mbona abantu nk'abo Y yo estaba allí sentado y nari nicaye ngaho abo bantu baza bangumbira banyita mwene data rero we igihe shika hariya yavuze ngo ndashaka kubona Yesu kuko yabaye ubuzima bwanje bwose baramubwira bati ati ubu ntushobora kumubona no lo puedes ver ahora. ntushobora kumubona ubu kuko Cuando él fue, igihe yagenda recuerden que él estaba mwibuke ko yarari en ese momento haciendo intercesión mwacagihe ariko aringingira kugeza ku watoneje wa nyuma para salir de allí. rero ntiyashobora kuva ngaho Ahora en la página 321, urupapuro rwa 321 twari twagarukirije haravuga ngo ¿por qué no puedo ver a Jesús? kubera ko ntashobora kubona Yesu Dijo, algún día él vendrá. aravuga ngo umunsi umwe Y vendrá azoza a ti primero, kandi azobanza kuza kuri wewe y tú serás juzgado. uzociga urubanza Estas personas son tus convertidos que has guiado. burya abantu nabo wahindukirije kuri Kristo Esa parte allí, él kandi escribe ico gice ngaho yaciye yandika ngo de la séptima dimensión bava mu a buringanire la sexta dimensión. kuva mu buringanire bw'indwi uja mu buringanire bwa gatandatu Y escribe Apocalipsis 11. yandika ibyayo 11 kuva kuri gatatu kugeza ku Ahora icenda coloca allí rero ngaho yaciye ahashira los olivos. imyera ibiri Y recuerden que los dos olivos kandi mwibuke ko imyera ibiri llegará el momento en donde hazogera igihe ubwo tendrán que cumplir izotegerezwa gushitsa que cumplió nka vya bindi nyene Yesu yashitsa cuando igihe fue a buscar a yaja los santos del Antiguo Testamento kurondera abera bo mu isezerano rya kera y nuko akabazana acá ngaha a la tierra ku isi en la resurrección. mwizuka O sea, vean que ni ukuvuga murabona allí ko fueron, hariya o él fue allí a la
yagiye hariya mu gice ahitwa paradizo. Mwedata William ari ahantu yanditse ngo aho hantu haracahari, kandi niho haja inkumi z'ibicucu, ndetse ni naho hazoja n'ibihumbi 144. Kandi inkumi z'ibicucu, mwibuke inkumi z'ibicucu baba abo mu banyamadini, aribo umwasi w'Imana Sekibi, azobatoteza mu kabaro gakomeye kandi azobica, kandi bo bazoshigwa aho hantu muri ico kibanza. Ariko imbere abantu bo mw'uwo mugwi w'inkumi z'ibicucu bava mu mubiri muri kino gihe ca nyuma, baca baja aho hantu muri ico kibanza, kandi ntibazozuka hatarahera ikimpumbi. Ntibimeze nk'uko kubatorejwe n'Imana abava mu mubiri bakava mu mubiri muri kino gihe, aribo bazozuka mwizuka rya mbere. Bobo baja mu buringane bwa gatandatu aho Mwendata Branham yagiye, kandi n'abantu bamye baduga uva mu gihugu mu kindi mu gihe bemerewe kubamwo, kandi barumvise umuhamagaro baraduga. Ntibagumye mu gihe cyo muri kahise, ahubwo baraduze. Abagumye mu gihe caheze cyo muri kahise ntibaduga, bagapfa. N'abantu batazozuka mwizuka rya mbere, ahubwo bazozuka nyuma y'ikimpumbi. Nivyagenda neza nuko Imana izobaha ubugingo budashira, bitagenze neza naho bazoterwa mu itanura ry'umuriro. Ariko abantu bose mu kabaro gakomeye bazotanga ubuzima bwabo, rya sinzi ry'abantu benshi bazotanga ubuzima bwabo ku bw'ubutumwa, bobo bazoronka ubugingo budashira. Rero mwumva ingene aravuga ngo, havuga ko nyuma y'uburingane bwa gatandatu hariho ubw'indwi, kandi we ngaho yaciye hashira ivyeshuro 11:3 kugeza ku 9. Aco kibanza niho hantu hava ubwo bukozi, kandi ari ikibanza ngaha aho katura gitabo carico, aho yanditse kuko murabe we yabanje kuduga kwa data igihe yavuga ngo ntimunkoreko, ntimunkoreko kuko ntaraduga kwa data, ntaraja kwa data. Murabe igikorwa yakoze muri iki gihe c'imisi 3 ni naco nyene azokora uzo afise ubwo bukozi. No kuvuga ngo kazobara kanya gato k'imisi 3, imisi 3 n'igice, aho kitazoshobora kurenga ico gihe, kuko birasa neza birabangikanye no kuza kwa mbere kwa Kristo. Uyu mubiri wa Yesu murabe hashizwa ya zaburi ivuga ngo ntazokwemera yuko abera babora, ntabwo hazorenga igihe kugira ngo uwo mubiri utangure kubora, ahubwo azoba ari cya gihe nyene nka cya kindi Yesu yazukirako. Cyo gituma yavuze ngo nyuma y'imisi 3 n'igice bazozuka. No kuvuga ko ico ari gihe aho bizoba biriko birerekanwa mu mugambi w'Imana, hariko herekanwa uwo muzuko
todos los santos, w'abera bose bo mu isezerano risha hamwe n'abo mu gihe cacu, estaría ahí marcando kandi hazoba hariko harerekanwa curioso de los 30, 40 días. kijya gihe c'ubwiza c'iminsi iri hagati ya 30 na 40, hanyuma n'abazimana y'ubukwe bw'umwagazi w'intama. Y con ese ministerio Kandi muri ubwo bukozi es que será llevado a cabo ese juicio allí niho hazoba urwo rubanza rero hariya mw'ijuru, que hizo Jesús. ari nkavyo nyene Yesu yakoze igihe Hoy le predicó a las almas yagiye abwira ubutumwa ubugingo bwari mu nzu y'imbohe butari bwumviye mu gihe ca Nowa, recibieron ari bo barose iyo ntahe yo kugira ngo bacirwe urubanza, no kuvuga ngo y'urubanza testimonio de condenación hamwe n'intahe yo kubacira kwiteka, kubacira k'urubanza, kubatsindisha. Ni kuvuga ngo yari ntahe resucitarlo, sino atari yo kugira ngo bazuke, ahubwo kwari kugira ngo bagume ngaho, el dictamen nuko aheze sentencia ace urubanza, de el juicio divino, lo cual urubanza rw'Imana. para esas personas Ariko kuri abo bantu en kwari ugutikizwa, uguhonywa mu bugingo, mu mpwemu no mubiri. del milenio, el tiempo que cada Aravyo de esas personas inyuma y'ikimpombi azoba ari igihe umwe wese muri abo bantu yagenewe, azoba ari igihe cagenewe umwe wese muri abo bantu kugira ngo amara ko gahe, hanyuma azimangane burundu. 3 días Ico gihe nyene c'iminsi 3 ya Yesu haciendo esa labor. Vean, ariko arakora ico gikorwa, murabe naco gikorwa nyene gikorwa n'ubukozi bw'ivyeshuro 11, lo cual estará predicándole porque la tercera aribo bazoba bariko baravuga ubutumwa, kuko ubwa kwa gatatu nuko abazimiye inkumi z'ibicucu n'umugeni. Ati Branham nawe nyene yaravuze, no kuvuga yarabivuze mu bundi buryo, yavuze ngo ubwa kwa gatatu nuko umugeni, inkumi z'ibicucu n'abazimiye, no kuvuga responde para los 3 grupos no kwiyo migwi 3 y también ndetse no ku 144. y Kandi vean que eso será mubona ko icazoba ari ikintu que ocurrirá también kizoba en la sexta dimensión, no mu buringanire bwa gatandatu y allí aho azoca, depende si sale kandi aho bizovana nuko bizoba bigenze neza, regresan. bazoheza bagaruke, bitagenze neza naho bazogumayo. Ese es el lugar Ico nico kibanza va a ir ahazoja, y en donde están kandi ni naho hari las fatuas inkumi z'ibicucu hamwe n'ibihumbi 144, a que si no sale igihe avuze ngo vendrán. bitagenze neza Son 2 ngo lugares ntibazoza. distintos. Ni ibibanza bibiri bitandukanye, ariko ngaho avyerekana nko mu kibanza kimwe gusa. Avuze ngo bigenze neza Van a regresar ati bazoca bagaruka, y si no pues bitagenze neza naho ati bazoguma ngaho gushitsa nyuma y'ikimpombi. Ariko aho harimwo ivyo bibanza bibiri ngaho, no se estaba abriendo kandi ntabwo ese hari bwahishurwe mu buryo bufoboye iryo banga ry'ivyo bibanza, aho son llevadas ahajanwa abantu que no están escritas en el libro de la vida. batanditse mu gitabo c'ubugingo c'umwagazi w'intama, ahubwo bakaba banditswe mu gitabo c'ubugingo. Ahora Rero cuando el hermano Branham ahí le igihe dice, mwese Branham yavuga, dije y por ser un líder tengo que ndavuga ser nti juzgado. kubwo kuba umurongozi nterezo gucibwa urubanza. Sí, Baranyishura bati ego. un poquito antes vamos a Imbere gato reka repetir nuevamente, dice, twongere tuhasubire, ngaravuga ngo umunsi umwe azoza kandi azobanza kuza kuri wewe ucibwa urubanza. Taba abantu nabo wahindukirije Kristo, aho niho yaciye yandika ngo kuva mu buringanire bw'indwi uja mu buringanire bwa gatandatu, yandika ivyeshuro 11 del 3 al kuva kuri 3 kugeza ku 9. dije y por ser un Ndavuga nti kubwo kuba urongozi nterezo gucibwa urubanza. respondió sí. Ndishurwa nti ego. Entonces dije, Nuko ndavuga todo líder tiene que ser juzgado de ati buri murongozi wese azoteza gucibwa urubanza nk'uko. Ntego. Pregunté, ¿qué de San Pablo? Ndabaza nti mbega Pawulo we gute? Tendrá que ser juzgado. Arambwira ati nawe azocibwa urubanza nabiwe. Urabona imwe twari duhejeje kuvuga mu kanya vya Luteri, ariko reka dutange n'akarore kuri Pawulo. Vean Murabe que Pablo ko Pawulo dice que será aravuga ngo azocibwa urubanza nabiwe, no kuvuga ngo hamwe n'umugwi wo mu gihe ciwe. no siguieron a Pablo, Kandi abatakuriye Pawulo nawo, abatakuriye Pawulo están
en ese lugar, bari muri kijya kibanza rero cual antes era llamado el paraíso arico bwa mbere citwa paradizo, y todavía está. kandi n'ubu kiracaha arico kibanza, niko mwene data William yavuze. De allí fue Aho niho que sacó Jesús Yesu yakuye abo mu isezerano rya kera bajar nyuma yo kumanuka a la quinta dimensión. mu bunegere bwa gatanu, igihe yaduga Recogió yegeranije abari bari ngaho bose en ese lugar y muri ico los trajo kibanza abazana ku y isi, luego ascendieron al cielo con Jesús. hanyuma baca badugana mu ijuru hamwe na Yesu. Y ahora Ubu naho rero vean cómo él sube murabe ingene we aduga al Padre, kwa data, Apocalipsis 11, ivyo 11, hanyuma del Padre baja akava kwa data akamanuka a la sexta dimensión mu bunegere bwa gatandatu, y se trae los Nuko. de servicio a nyuma y'urubanza agaheza agacazana que resucitarán. abazozuka. Ahora Rero vean cómo todo eso murabe ingene ivyo vyose será llevado a cabo dentro Ingene de ese tiempo, bizoba muri kije gihe c'imisi 3, lo cual es motivo de alegría y de gozo ariyo ari impamvu y'umunezero n'akamwemwe iglesia del Señor mu ishengero ry'umwami, igihe tuzobona a los que han partido abavuye mu mubiri estar de vuelta con bagarutse bari kumwe natwe, hermano Axel Peniel Gómez, mwe data Axel Peniel Lopez, jovencito de 16 años, umusore w'imyaka 16, el cual en el programa divino está ariwe vyari biri mu mugambi w'Imana es sus ko días terminados, imisi el yiwe propósito por el cual irangira, hamwe n'impamvu yatumye aza ngaha ku mumbe w'isi ko irangira, Dios llevárselo, nuko Imana ikamujana, el Padre. kuko uko niko vyamuhimbaye data. Ahora Rero vean cómo murabe ingene Axel Peniel, Axel Peniel, este jovencito que uwo musore amaba la obra, trabajaba en ni la obra, umusore yakunda igikorwa, yakora mu gikorwa, había kandi entendido porque era yari yaratahuye kuko un hijo de Dios escrito en el yari libro, umwana w'Imana yanditse mu gitabo c'umwagazi w'intama, kandi comprendió yari yaratahuye estamos viviendo la igihe gran turiko turabamwo la ico arico, dispensación que estamos igihe viviendo. c'ishengero hamwe n'ikiringo turiko turabamwo ico arico, ubutumwa n'ibindi n'ibindi, Estaba kandi brazo a brazo con yari el Padre, yunze ubumwe na se wiwe hamwe n'umuryango wiwe se congregaba n'umugwi aho yahora akoranira, bagakora bunze ubumwe mu gikorwa c'Imana muri kino gihe ca nyuma, y kandi fielmente yari umwizera w'umwizigirwa muri kuno gukora kwa gatatu, ino ntambako ya gatatu, kandi we nuevamente tuzokongera en la tumubone primera resurrección. mwizuka rya mbere, no Lo kuvuga vamos a ver tuzomubona en este tiempo final muri kino gihe ca nyuma, cuando igihe esa gran voz rya jwi rirenga rizohamagara nuestro hermano Axel Peniel mwe Gómez data Vázquez Axel responderá. Peniel Lopez Vasquez azokwitaba. Y ven ustedes el momento de Kandi alegría murabe namwe umwanya w'umunezero es donde nuestro hermano Branham aho dice, mwe data Branham yavuze mu gitabo c'imatanije ku papuro rw'amajana 373, yavuze ngo que yavuze ko en el tiempo final mu gihe ca nyuma Tierra comenzará con sus isi proposiciones izotangura políticas, guhungabana cane, azoba zanyamugigima no kunyeganyega gukomeye cane nk'uko vyabaye mu munsi w'umuzuko w'umwami wacu. Ivyo nyene bizoba n'ubu kubera cuando los santos aparezcan. igihe abera bazogaragara. Sabemos, Turazi sabemos mwami, que turazi será yuko bishobora kuba umwanya uwo ari wo estamos wose, esperando que llegue. turarindiriye ko hashika uwo munsi ukomeye w'umunezero, Un día de alegría, azoba ari umunsi w'umunezero w'akamwemwe. ese gran día, ese Uwo munsi ukomeye cane ni umunsi w'ikiringo c'ubwami, del séptimo umunsi w'ikimpumbi c'indwi, umunsi wa nyuma ahazoba uno muzuko, kandi naho igihe tuzobabona nuestro hermano Axel Peniel mwe data Axel Peniel hamwe n'abandi bose bazoza mwizuka, grande alegría bizotwuza umunezero n'akamwemwe kuko estaremos con tuzobana nabo babane natwe ubundi bushasha, separados. ubutazongera gutandukana. Ahora vean cómo Rero murabe ingene en un lugar aquí donde le estaba buscando también ari ahantu ngaha nariko ndarondera, el libro de ndibaza ni mu gitabo c'imatanije ariko sin editar, que es el Acarat, muri iki kidakosowe gifise igivugisho cirabura, muri ico gice ngaho
conseguirle este lugar ndashaka kuronka aha hantu en donde nos aho dice, ahatubwira esa parte donde muri icyo gice aho dice que le está hablando, le dice, y el ibi día twari ko en que turavuga Dios vendrá, yavuze ngo umunsi umwe azoza entonces aquí no bebemos ni comemos, ngaha ntitunywa ntiturya todos ntituryama somos uno. twese turi umwe Ve, esta parte no está acá Murabe. en aka gace nta kari karimwo ngaha que leímos, aha hamwe twasoma todos somos uno. twese turi umwe ndata William ngaho yandika ngo Quien le habla se identifica como uwo yariko aramuyagisha yariko yerekana nk'umwe muri bo rero murabona ko esta persona uno muntu sabía yarazi estas cosas bino bintu que estarían sucediendo bizoba biriko biraba y kandi conocía yarazi neza todo, o sea, era byose no kuvuga ngo como un líder allí, yari nk'umurongozi wo ngaho hantu porque yari él umutware mostraba kuko niwe yagenda aramwereka las cosas, ibintu le mostraba dónde yamwereka aho yarari estaba, le mostraba las personas que estaban, amwereka n'abantu bariko baraza ahari le mostraba akamwereka ndetse cosas que habían pasado, yaramweretse n'ibintu byari byarabaye no kuvuga tenía historia, yari afise inkuru kahise estaba diciendo, yariko aramubwira joven, kwa wa mwigeme que la abrazó umwe yamugumbira y que era joven, kandi akaba yari umwigeme aramubwira o sea, el hermano Branham dice, mwenda te Branham yaravuze ngo esa muchacha que pasó, mira, uwo mwigeme yarahaciye ati umengo ni umumarayika y esa voz, iryo jwi riramubwira riti ntumuzi y él le dijo que no, nawe aravuga ati oya amubwira ati ntawe nzi yamubwiye ko atawe yarazi ni ukuvuga ko uko biri kose allí entonces él aho tuvo que rero decirle a esa we persona, yategereza kumubwira uwo muntu uwo ari we porque le dijo tú, kuko yamubwiye ati ni wewe wamuyoboye igihe yari afise imyaka irenga 90 y entonces nuko ella nawe era una joven, aho yari umwigeme akiri muto uwo muntu yari karamwereka todo lo que ibintu byose byari byarabaye kera le estaba mostrando lo que estaba yari karamwereka ibyo ariko birabera ngaho muri kubu ngo mwanya nyene kandi yari karamwereka n'ibizoba hanyuma muri kazoza kuko yari karamubwira que ko algún día umunsi umwe ko azoza atazoza kuri wewe el Señor iba a venir a ti. yamubwiye ngo umwami azoza kuri wewe gucira urubanza Ahora le está hablando ahí rero ngaho yari karamubwira kuri kazoza y kandi ese mismo es el que le está mostrando uwo nyene ni nawe yari karamwereka en la visión de la carpa. mwiyerekwa ry'ihema Vean, murabe le está mostrando yari karamwereka allí aho que yari karamwereka ko inkingi y'umuriro estaba hablándole a alguien más arriba, ko yari kivugana n'uwundi muntu hejuru mostrando allí las cosas aho yari kamwereka que ibintu estaban ocurriendo allí en byari biriko birabera ngaho muri ico gikorane ntituzi ibikorane byari bimaze kuba imbere yaho ndetse n'ibizoba hanyuma yaho rero murabona ko todo lo que estaba mostrándole esa voz, ibintu byose iryo jwi ryari ririko riramwereka dándole también ndetse rinamutungira urutoke rinamubwira ku bijanye n'ivyanditswe ndetse n'ibindi y Dios obrando por medio de ese instrumento allí, kandi Imana iriko irakorera no muri ico gikoresho ngaho maravillas. ivyo bitangaza byose Ahora vean cómo él rero murabe ingene we nos dice en un escrito atubwira mu byo todo yanditse eso estaba ocurriendo. atubwira ngo ibyo byose byari biriko biraba kandi mwene data Branham ntiyari ngaho ni ukuvuga ngo no había resucitado ntabwo yari y bwazuke tampoco estaba kandi aquí nta nubwo yari ngaho uwo yari kaganiza mwene data Branham amwereka ivyo bintu sabemos quién es esa persona. hari ibyo turamaze kumenya uwo muntu uwo ari we ni ukuvuga ko ibintu byose byariko birabera ngaho El ministerio byari biriko bibera mu bukozi bw'ico gikoresho
hariyo yari imana iriko irakora mu bukozi bujanye no gukwega kwa gatatu mu gushitswa kugera kwa gihema. Kandi murabe ingene uwo muzuko ntiwari bwabe. Mweza Branham yarakiri muri buno buringanire bwa gatandatu, kuko yaragerageza kumanuka ariko bikanka. Rero murabe igihe yavuga ngo banaye kuvuga ngo ndabaza kubijanye na Pawulo, arambwira azotereza guciga urubanza nabiwe. Nuko ndavuga nti n'umugwi we winjira, ati nabi wanje n'abanyene bazokwinjira, kuko navuze neza neza nka jambo nyene yavuga. Yabatije mu izina rya Yesu Kristo, na jewe nyene navuze ubutumwa tungo dutatu ngo mwanya amamiliyoni bose bacavugira mu ijwi rimwe bati ivyo turavyizigiye. Ndiyumvira nti iyo nza kumenya ivyo imbere y'igihe ntaraza ngaha, nari guhata abantu kugira ngo baze, bone bashobora guhombira ihigwe. Murabe nako Mweza Branham ari ngaho yaripfuza ko yari guhata abantu cyane kugira ngo bakire uwo mugisha wo kuba ngaho. Ntimeze nk'uko nk'akarorero nko kwa wa musore w'umutunzi yarari ikuzimu uburingane bwa gatanu, araba hariya araba mu gikiriza ca Aburahamu, yashaka ko Lazaro aza afise urutoki ruri kw'amazi kugira ngo aruzane arushire ku isonga ry'ururimi rwiwe. Bitagenze uko naho ati nugukebura bene data bene wacu kugira ngo ntibaze ngaha. Rero murabe ingene umwe yipfuza guhata abantu kugira ngo babe bari hariya mu burenganire bwa gatandatu kugira ngo bigine imigisha iri ngaho igihe bazorangiza iminsi yabo ngaha ku mumbe w'isi. Buri muntu wese ubundi nawe yipfuza yuko hagira umuntu agenda abakebure kugira ngo bahuzwe n'umugambi w'Imana bene wabo, nuko bityo ntibaze babaho hantu h'umubabaro, kuko twese turipfuza ko ikiremwa muntu kironka ubugingo budashira. Ariko turazi neza yuko hariho umugambi w'Imana, kandi ko hari abanditse mu gitabo cy'ubugingo c'umwagazi w'intama, abanditse mu gitabo cy'ubugingo, hamwe n'abantu batanditswe ahantu na hamwe. Cyo gituma twipfuza ko n'abari mu gitabo cy'ubugingo ko bagume ngaho, bagume banditswe ngaho, ntibafutwe, bazobaronka ubugingo budashira. Abazimiye bo no kuvuga ngo abatanditswe abo barazimiye, abanditswe nabo mu gitabo cy'ubugingo c'umwagazi w'intama, abo bo nta numwe yohabakura. Abo bavuye mu mubiri nka mwene data Axel Peniel Lopez Vasquez yanditswe ngaho mu gitabo cy'ubugingo c'umwagazi w'intama. We azogaruka mu izuka rya mbere, kuko we yarakiriye ubwa mbere, yabanje kwakira umushuzo ahuzwa n'ubugingo budashira, ari wari Kristo mu kuza kwiwe kwa mbere, aronka bityo kuvuka bwa kabiri, ndetse byongeye yaranahujwe n'umugambi w'Imana w'iki gihe ca nyuma uhwanye n'intambako y'igihe cy'iheruka bizifuruka, amwe n'ikiringo c'ubwami muri kuno gukwega kwa gatatu. Kandi buri muntu wese yaduze mwana muhamagaro w'ibireka bizifuruka mu ibireka bizifuruka, agahuzwa n'umugambi w'Imana muri kuno gukwega kwa gatatu, akava mu mubiri. No kuvuga ngo imisi yiwe ngaha ku isi karangira, uwo muntu azozuka mu izuka rya mbere. Abava mu mubiri muri kino gihe ca nyuma bakaba bataduze mu gihe cy'iheruka bizifuruka hamwe n'ikiringo c'ubwami, ahubwo bakaba basigaye mu izamu rya gatatu riva saa 9 kugeza 6 zo mu gatondo, bakava mu mubiri. Bobo
no resucitarán ntabwo bazozuka mu izuka rya mbere ahubwo bazozuka nyuma del glorioso reino y'inganje y'ubwiza y'imyaka 1000 y ahí kandi se verá aho si obtendrán bazobanza pasar a eternidad kuraba ko bazoronka ubugingo budashira ngo baje mu bihe bidashira canke izina ryabo rigafutwa bivana n'ukuntu bizogenda mw'ugo rubanza. o sea que ni ukuvuga ko las personas que van a resucitar abantu bazozuka mu izuka rya mbere son las personas que han n'abantu en bamye cada edad muri buri gihe en el tiempo de Pablo con mu Pablo gihe ca Pawulo bari kumwe na Pawulo sucesivamente en todo ndetse lo que sea, bityo no ku ntumwa zose y en este tiempo final muri kino gihe ca nyuma naho con los ministerios de bakaba bari Moisés, kumwe n'ubukozi bwa Mose na Eliya de la mu tercera gushitswa etapa, kwa gatatu en el comienzo de la dispensación mu ntango y'ikiringo c'ubwami correspondientes a este tiempo final, abajanye abagenewe kino gihe ca nyuma ndetse nabo mu bihe vyaheze cada uno umwe wese con su mensajero, ellos hamwe n'intumwa yiwe bo bazozuka. Ndakuvuga yuko buri muntu wese ava mu mubiri muri kino gihe ca nyuma nimugira ikibazo volveremos a ver, tuzokongera kumubona, pero ariko hay que estar conscientes no kuzirikana ko el tiempo correspondiente atereza kuba ari mu gihe nyaco hamwe n'igihe igihe c'ishengero kigezweho kuko avuye mu mubiri y nuko quedado fuera akaba yasigaye hanze de la dispensación del y'ikiringo reino c'ubwami catanguye. entonces Nuko por consiguiente mu yandi majambo son personas abo bantu fueron escritas en el libro de la vida o nabari banditswe mu gitabo c'ubugingo canke banditswe mu gitabo c'ubugingo hanyuma resucitarán pero bakazozuka la ariko mu izuka rya kabiri. todo este misterio de rino banga ryose la primera resurrección y ry'izuka rya mbere hamwe n'izuka rya kabiri hamwe n'urubanza rw'Imana ruzoba mu buringane bwa gatandatu hamwe no gwamye rukorwa n'Imana hagati mu ishengero muri kino gihe ca nyuma ariko n'ubu rutarahera ntirurasozegwa kandi vyaranashushanijwe hariya mu misi ya Ananiya na Safira. Ivyo vyose vyanye bigenda birahishurwa muri kino gihe kandi uko Imana igenda irashitsa umugambi wayo hagenda hahishurwa cane iri banga nk'uko ryagira hishurwa ibanga ryo kuza ko mwana w'umuntu azanye n'abamarayika biwe, ibanga ry'ikimatanije c'indwi arico gituma habaye agacerere mw'ijuru kangana nk'igice c'isaha. Rero murabingene tubwirwa ngaho bananya kuvuga ngo hepfo ati nuko aravuga ngo umunsi umwe azoza acandika ivyeshuro 11 ku Baroma duhoza ku 9. Murabe ubwo bukozi igihe ivyo bizoba nkuko nababwiye ni misi 3 n'igice. Murabe umubiri uwo mubiri ntuzobora cyo gituma udashobora kurenza ico gihe kandi nibiciye muri ubwo bukozi buzoba biri kubirakorwa na Mpwemu Yera kuko Mpwemu Yera niwe akora ubukozi. Niho Imana izocira urwo rubanza mu buringane bwa gatandatu ariko rubanza ruzoba rwabaye ku isi. twagiye turabona ibyo byose bikomeye kandi bikomeye cyane kuri twebwe ndetse n'abakiri ngaha ku mubumbe w'isi muri no mibiri yo ngaha ku isi natwe nyene biradusaba kuba twiteguye kandi tukazirikana tukamenya ukuri kwa Bibiliya kugira ngo hanyuma ntibize bibagendekere nk'uko vyagendekeye wa musore w'umutunzi. Iyo aza kubimenya akamenya iryo banga ry'abantu bava mu mubiri hamwe n'ahantu abo bantu baja, nuko kuri we byari kumworohera kuko yari kumenya haja hariho. Ico gituma Mwidata William yavuze na Mwidata Branham baratubwiye
yuko debe uno umuntu estar ko ategerezwa alineado con la palabra, kuba ari ku murongo w'ijambo, nuko consciente y creyendo siempre akazirikana akizera buri gihe ko ari uwatoranijwe y que kandi va a la sexta dimensión, ko azoja mu burigere bwa al gatandatu, lugar donde están esperando ahantu para regresar. O sea, azorindirira kugaruka. Ni ukuvuga ngo namba ari umuntu azova mu mubiri, siempre pensamos que vamos a ser kandi buri gihe twaba twiyumvira yuko tuzohindurwa, conscientes, ariko tuzirikane yuko existe hariho ico kibanza llamado a la quinta aricyo dimensión, citwa uburingane bwa gatanu hamwe n'uburingane bwa y que gatandatu, hay un lugar kandi ko hariho ahantu aho colocados los del Antiguo bashigwa abo mu isezerano rya kera imbere y'uko habaho uburingane bwa gatandatu, y el cual ariho hagihari, kandi aho haja abantu nk'ibihumbi 144 igihe bazototezwa bakicwa, niho bazoja hamwe n'inkumi z'ibijuju, que en este tiempo ndetse n'umuntu wese muri kino gihe está en el programa divino, atari umugambi w'Imana, el programa umugambi de la reclamación, wo kwisubiza, el tiempo mu gihe de la reclamación. cyo kwisubiza. Todo aquel que parta Umuntu wese ava mu mubiri muri kino gihe ca nyuma en ese programa akaba atari muri uno mugambi, muri uno nteguro y'igikorwa cyo kwisubiza, de la tribu de Judá nk'intera umuryango wa Yuda nk'umwami w'abami hamwe n'uganza baganza va a ese lugar. aja aho Todo hantu, aquel que parta kandi umuntu wese ava mu mubiri Imana ihamagara kuko ategerezwa kuzuza ico gitigiri, nuko en esa etapa akaba ari muri iyo ntambuko muri kino gihe ca nyuma, está brazo a brazo, akaba yunze ubumwe, akaba yarihuje, akaba azi umugambi w'Imana Imana iriko irakora, como león de la tribu nk'intera umuryango wa Yuda nk'umwami w'abami n'uganza baganza muri kino gikorwa cyo kwisubiza, nuko parte avuye mu mubiri a resucitar en azozuka resurrección. mu izuka rya mbere, Y eso kandi lo hablamos así ibyo claro. tubivuga nk'uko mu buryo bufoboye kugira ngo hanyuma ntibaze bavuge ngo je ntavyo bambwiye, Luego kandi hanyuma siempre está el que buri dice, gihe "Pero ya ari bamwe bavuga ngo mbega ni gute bazovuga ivyo vyiza." las cosas Ibintu hay que decirlas como son ni kubivuga nk'uko biri, y kandi ser conscientes tukazirikana yuko ikiremwa muntu ko kija hamwe muri aho hantu, hamwe muri ivyo bibanza. hermano Axel Peniel Nk'edata Axel Peniel Lopez va a resucitar en la primera Vasquez resurrección. azozuka mu izuka rya mbere, kandi tuzokongera kumubona Este jovencito, ubundi bushasha ari umusore eterno y glorioso umubiri uhoraho uhawe ubwiza ubwo para todos los que yasezeraniye abamwizera bose. pero todo eso vuelve Ariko ibyo byose sin número de requisitos, birasaba ibintu byinshi, como también nk'uko kandi vuelve el requisito para ser, hakenewe n'ibintu bitandukanye kugira ngo umuntu ahindurwe. envuelve también ese requisito el que va a ser Hariho n'ibintu bisabwa ku muntu azozuka la resurrección. mu izuka rya mbere, Requisitos hari ibintu bikenewe hay que llenar. aterezwa kubanza kuzuza. Bueno, luego Ni byiza, seguiremos hablando hanyuma de tuzobana los tuvuga misterios, kuri ayo mabanga yose tiempo final, ariyo muri kino gihe ca nyuma yagiye arahishurwa muri kino gihe piedrangular y c'igihe c'ibiruko z'imfuruka hamwe n'ikiringo c'ubwami, el lugar santísimo del ahera ha cane h'ingoro y'umuryi w'impwemu del Señor. y'umwami. Que Leonel Peniel Gómez Chacón, Ese Ronel Peniel es Lopez el padre Chaco de la madre Alejandra Vázquez López, nise na nyina Alejandra Vasquez Lopez su hermanita, na mushikiwe su hermana Salem Peniel, mushikiwe Sarer Peniel un niño de 3 años, hamwe n'akana k'imyaka 3 Caleb Peniel n'uwundi hermano Axel Peniel Gómez, mushiki wa Axel Peniel Lopez ha partido con el Señor, wajanywe n'umwami hamwe n'abandi bo mu muryango bene data n'abashikiwe n'abashiki bacu. Mwiruranishe amajambo ya Mutagatifu Pawulo nos dice y también ayo consolados con estas atubwira, palabras, ndetse kandi mwiruranishe ano majambo nababwiye nos llena ariyo de esperanza atwuzuza ivyizigiro vy'uko vuba tuzokongera kumubona a él en la primera resurrección
tumubone mu izuka rya mbere kuko we en esa obra yinjiye muri kino gikorwa cyo kwisubiza. We yari yaramaze kwinjira mu gikorwa cy'ubucunguzi, en la obra. yinjira no mu gikorwa cyo kwisubiza. Por lo tanto, Kubw'ivyo rero vean cómo Dios murongene Imana nos coloca en este tiempo muri kino gihe en esa doble ingene porción idushira muri ino migabane que ibiri, recibiremos, que es el cuerpo iyo de tuzoronka ari umubiri uhoraho hawe ubwiza, entrando a la obra, twinjiye mu gikorwa cyo kwisubiza. porque es una obra que se lleva Kuko a cabo ni igikorwa gikorwa, como ni igikorwa fue kiba en la primera nk'uko byabaye mu kuza kwa mbere redención, k'umwami, ariko cyari igikorwa cy'ubucunguzi. y allá, Kandi hariya al entrar en esa obra de mu kwinjira muri kiriya gikorwa redención, cy'ubucunguzi, hacia acá, kuva muri irya minsi kugeza ubu, abantu bose en binjiye esa obra de muri redención, kiriya gikorwa cy'ubucunguzi, han estado entrando por medio del mensaje bamye binjiye biciye mu ntumwa Imana yabarungikiye muri buri gihe, y han kandi estado siendo colocados bamye bagenda barashigwa uva mu kuja mu kindi. Abantu bose binjiye muri icyo gikorwa cy'ubucunguzi, y así ha sido kandi uko niko vyabaye, uko niko vyamye biba kugeza no muri kino gihe cacu, esa obra de redención, aho kino gikorwa c'ubucunguzi la cual es ari cari redención significa volver ubucunguzi al lugar bisobanura de origen, gusubizwa mu kibanza c'inkomoko, ni ukuvuga ngo gusubira kandi a eternidad, mu bihe bidashira, absolutamente, tubivuze mu buryo bw'impwemu. y así Nuko bityo esperar en este tiempo final esa doble ukarindira muri kino gihe ca nyuma imigabane ibiri ari umubiri uhoraho hawe ubwiza. Ubu turafise ubugingo budashira en nuestro cuerpo mu teofano mubiri wacu wa teofaniya por Dios, waremwe n'Imana. Hasigaye ko tugira ubugingo budashira mu mubiri físico, el ufadika, cual será eterno y ari wazoba ari umubiri glorificado, uhoraho hawe porque Dios ubwiza, nos dará. uw'Imana izoduha. Y Kandi terminar esa obra mu kurangiza ico gikorwa c'ubucunguzi co yakoze en la cruz de Calvario, ku musaraba igorogota i Karuvariyo, que Dios no es un ari igikorwa kuko Imana si Imana con los brazos cruzados, yicara ngo ishire amaboko mu mufuko. Dios obrando en medio de la Imana ibandanye ikora mu biremwa nk'abantu batejwe n'Imana bo mu ishengero ry'umwami, y kandi la obra que él igikorwa está llevando a cabo en este tiempo. Imana iriko irakora muri kino gihe Salió del trono de intercesión, nyuma yo kuva ku ntebe yo kutuvuganira, ni igikorwa co kwisubiza. y todo aquel que entra Kandi a esa umuntu obra wese yinjiye muri ico gikorwa co kwisubiza en este tiempo final, muri kino gihe ca nyuma, mu gihe en la edad de la piedra, gihwanye n'igihe c'ibiruka bizifuruka, en la dispensación de mu rey, kiringo c'ubwami cuguruwe catanguye, todo aquel que umuntu wese yinjira a esa obra de muri reclamo ico gikorwa co kwisubiza obtendrá azoronka, ntiyaguma ari muzima, el cuerpo eterno, umubiri uhoraho hawe ubwiza, será transformado, azohindurwa. y si muere, Apfuye naho muri kino gihe ca nyuma, ariko akaba yarinjiye muri ico gikorwa co kwisubiza, azozuka mwizuka rya mbere. el que no, y parta en este Uwo bitari uko nawe akava mu mubiri muri kino gihe ca nyuma, ntiyinjire muri igikorwa co kwisubiza, nuko rero azozuka nyuma y'ikimpumbi. Biteseneke ba mbere igice ca kane umurongo 13 nos dice, wa 13 haratubwira ngo bene data, ariko bene data ntitugomba ko muyoberwa ibyo basinzira itiro ry'urupfu, ngo ntimubabare nka ba bandi badafise ivyizigiro. porque si creemos que Jesús Uko twizera yuko Yesu yapfuye akazuka, así también traerá aba ariko twizera yuko basinziriye muri Yesu, Imana izobazana nawe. cual os decimos Iki nico tubabwira, ni ijambo ry'umwami twacikirijwe, yuko twebwe bazoba bakiriho dusigaye gushitsa ku kuza k'umwami wacu, ntituzokwitangira imbere abasinziriye na gatoya, kuko umwami ubwiwe, kuko umwami wacu ubwiwe azoza amanuka avuye mu ijuru arangurura ijwi rirenga, hamwe n'akamo k'umumarayika mukuru n'inzamba y'Imana, maze bapfiriye muri Kristo nibo bazobanza kuzuka. Mbega umwami azomanuka avuye hehe? Apfuye mu ijuru mu buringane bwa gatandatu, aho bamurindiriye hariya. ellos están esperando la Bo segunda barindiriye ukuza kwa kabiri k'umwami, una vez que kandi la venida del Señor hamaze gushika ukuza k'umwami kumaze gushika hariya, bazoca bazuke. Mbega none bazova hehe? Bazova mu ijuru. Nico gituma yavuze ngo azomanuka descenderá del cielo avuye mu ijuru, kuko en la tierra, en el cielo, en ese momento. azoba ari mu ijuru mw'uwo mwanya, azoba ari mu ijuru mw'uwo mwanya, ukuza kwa kabiri k'umwami kuzoba kuri hariya mu ijuru nyene. ¿Y qué ocurrirá? None Pues al verlo, niki kizoba igihe azoza? Cristo resucitarán primero. Yavuze ngo bamubonye abapfuye bizera Kristo nibo bazobanza kuzuka, hanyuma natwe abakiri bazima. Viene la parte de los que Hano rero haca haza igice c'abakiri bazima. vean descenderá del cielo. Azomanuka avuye mu ijuru, maze abapfiriye muri Kristo nibo bazobanza kuzuka. Ni ukuvuga Ocurrirá
la hazoba resurrección. izuka, Luego nosotros los que vivimos maze natwe abazoba bakiriho dusigaye tuzoca duteruranwa nabo mu bicu para recibir al Señor en dusanganirira umwami mu kirere, y así estaremos siempre niyo tuzokwama con el Señor. tubana n'umwami. Por lo tanto, alentados los Nuko nosotros mwiruranishe con estas ayo palabras. majambo. En Primera de Corintios Mu Bikorinto ba mbere nos habla aratubwira de la transformación, ku guhindurwa, nos habla de la kuko resurrección, ngaho baratubwira nos ku habla muzuko, del arrebatamiento, kandi hanatubwira no ku pero kunyakugwa. vamos a ir un Ariko poquito más en detalle reka de lo que ocurrirá con los que turabe están ibizoba ku bari bazima en ese momento. muri uwo mwanya. Dice, Haravuga yo ngo os digo un misterio, ehe ndabarira ikabanga, no todos dormiremos, tuzosinzira todos twese seremos ariko twese transformados tuzohindurwa en un momento, en un mu kanya abrir y gato, cerrar mu de kanya ojos. nk'ako gukubita ingohe. Ese es Primera de Corintios. Ni mu Bikorinto ba mbere 15 umurongo wa 51. Mu kanya gato, mu kanya nk'ako gukubita ingohe, aho inzamba y'iherezo izovugira, kuko inzamba izovuga abapfuye bakazurwa batagishobora kubora, natwe tuzohindurwa. Murabona aho ari uguhindurwa de los que están vivos, kw'abakiri bazima, al verlos a ellos, igihe bazobabona, seremos transformados, igihe tuzobabona tuzoca duhindurwa. Nuko rero consolados. mwiruranishe Palabras ano majambo del apóstol Pablo, y'intumwa mutagatifu Pawulo ndetse n'amajambo les he hablado, nababwiye las cuales ariyo son de consuelo, arayo guhumurizwa, pronto volveremos a ver tukamenya yuko vuba tuzokongera kubona mwene data Axel Peniel Lopez cuál Vasquez, entró ariwe a esa obra de reclamo. yinjiye mu gikorwa cyo kwisubiza. O sea, ni ukuvuga que ko podemos decir twashobora kuvuga entrar ati kwinjira a la obra mu gikorwa de reclamo cyo para kwisubiza transformación. kubwo guhindurwa. Y si parte, pues entrar a la Kandi obra umuntu apfuye mu mubiri naho ni ukwinjira mu gikorwa cyo kwisubiza. Umuntu apfuye mu mubiri ni ukwinjira mu gikorwa cyo kwisubiza kubwo kuzuka, kwinjira mu gikorwa cyo kwisubiza. que Dios les bendiga Ese Imana yabahezagira kandi Imana ibarinde, y que kandi Dios ese Imana siga ayudando yobandanya kubafasha ikabategura, bategurira iki kintu gikomeye cyane cy'umuzuko, mugashikama kandi esta tercera etapa mukagumbira kuno guha kwa gatatu ku bintu byose Imana iriko iraduha muri kino gikorwa cyo kwisubiza. que Dios Ese Imana les bendiga yobahezagira mwese.